Dinitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata n'ubundi bitandukanye harimo igisata ca politique ubutungane agateka kazira muntu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko bumanuko uburaruko burengero abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nk'u Rwanda Uganda Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye bari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru namakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye biriko biribazwa ko n'imigwi itandukanye y'abarundi yoba ababarizwa mu gisata ca politique badashaka kubivugira hejuru ndetse n'abandi benshi batandukanye namakuru ibanga twaronse bamwe bati ese koko kugira ngo Alengiyome Bunyoni arekugwe canke se avanwe mu kibanza yarapfungiye nk'umworero kuri rya Gitega hoba hari ivyo bari bumvikanye na president Ndayishimiye kugira ngo abashe kurekugwa ico ni kimwe muco tuza kugaruka ko gusa benshi bakavuga ko hoba harabayeho amasezerano adasanzwe yaba bagabo babiri ndetse kandi hakabaho n'ivyabona bamwe baturuka muri Conseil de Sage mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse na bamwe mu bagenerali bakomenga mu gihugu cy'u Burundi nkuko tuza kubagaruka ko sivyo gusa kandi kuko hari n'ibindi biriko biravugwa ko General Alengiyome Bunyoni hari ivyo iyo barasabwe ko yofasha igihugu kugira ngo umugambwe CNDD FDD uzoronke intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 muti ivyo yasabwe ni ibihe navyo turaza kubigaruka ko tukabibutsa ko mbere mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo president Ndayishimiye yaragiye gutorwa ngo abari agarira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umwaka mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari ivyo yabanje kumvikana na president Varisito Ndayishimiye n'umuhisi Petero Nkurunziza mu byo bumvikanye n'umuhisi Petero Nkurunziza benshi baribuka ikoraniro rya CNDD FDD ryabaye president Nkurunziza akagirwa imboneza y'amaho rero mu byo yasavye Varisito Ndayishimiye hari bamwe mu bategetsi bagomba guhabwa ibibanza kandi batazobivamwo akaba kandi nibindi yaregiye arumvikana na Alengiyome Bunyoni ku giti ciwe ndetse nandi masezerano yagiye yarabaho muri CNDD FDD nkuko tuzogenda tubigaruka ko benshi bakavuga ko ayo masezerano yo yarabayeho hagati ya president Varisito Ndayishimiye ndetse na president n'umuhisi Petero Nkurunziza Ndayishimiye yoba yarayarenze ko bamwe mu bamubwiye gushira mu bibanza bitandukanye mu gihugu bakaba barakuwe mu mabanga atamyaka ibiri bari baheza benshi nabo bavyibuka neza abambere batanguye gukugwa amabanga bayakuwemo mu mwaka w'ibihumbi 2021 abandi bakurikira mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubu noneho biza birisubiriza muri ayo masezerano vyavuga ko General Alengiyome Bunyoni agomba kugirwa umushikiranganje wa mbere mu gihe Gervais Ndirakobuca we yagomba kuba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ndetse n'abandi benshi batandukanye bagiye barahabwa ibibanza bitandukanye muri ayo masezerano Ndayishimiye yari yagiranye na Petero Nkurunziza kugira ngo Alengiyome Bunyoni rero arekugwe ave mu ibero ngo hoba hariho amasezerano adasanzwe yabayeho hagati y'impande zompi nkuko amatwi adusumira abitubwira tusubiye inyuma gato Bunyoni yaburanaga yagirizwa ivyaha indwi harimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi kugerageza kwica umukuru w'igihugu gucyoza abategetsi gutunga ibigwanisho bicira umuriro atarekuriwe guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwinyungu atarekure mu mashira hamwe ndetse no kugira ubutunzi budasiguritse ibi ari navyo bamwe bagiye barabona ko Alengiyome Bunyoni ngo yoba yarafatiriwe imitungo yiwe gusa nanone ngo abayifatiriye nabo akaba ari abantu n'ubundi bamye bakorana amabi mu gihe nabo bari ku butegetsi Alengiyome Bunyoni rero ngo hari ivyo yoba yarasabwe kugira ngo abashe kurekugwa aje kwivuriza iwe muhira ni nako kandi ngo bamwe mu bagenerali bakomeye cyane ndetse na bamwe mu bakomeye cyane mu nzego z'umugambwe mu gihugu cy'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD boba baramwibiye akabanga ko niyaramuka yemeye ivyo ari karasabwa na Varisito Ndayishimiye azorekugwa agatakaje kwivuriza muhira bikitwa ko agiye kuja yivuza ataha muhiriwe mu gihe kandi yari yarakatiwe umunyororo wo guherayo muterero ivyo ni ibiki Icambere hari ijisho ribi hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi b'igihugu ca Tanzania nkuko bizwi Alengiyome Bunyoni ni umwe mu bantu bari bafitaniye imigendanire idasanzwe n'abategetsi b'igihugu ca Tanzania aho tukavugamo kandi nk'umwe mu bahoze barongoye iki gihugu ariwe Jakaya Mrisho Kikwete
Arengiyome Bunyoni muri ivyo no mu rubanza rwiwe yarabivuze kuko yoba yaranagirijwe ko yoba arashatse gutembagaza ubutegetsi bwa president Ndayishimiye gusa abifashijwemo na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane mu gihugu ca Tanzania bo mu mugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Chama cha Mapinduzi. Ivyo Arengiyome Bunyoni we yiyamiriye yivuye inyuma akavuga ko atamikoranire idasanzwe yarafitaniye n'abategetsi bo mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bikaba byari byarabaye mu gihe hari ko harabura urubanza rwa Bunyoni na bagenzi be rwari rwabaye kugenekerezo ya 27 rusaba mu mwaka wa 2024 aho hari mu gice cy'ingururizo muri sentare nahinyuzwa. Ico gihe Arengiyome Bunyoni yisiguye ko mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa president Ndayishimiye ngo yasavye kumufasha. Ivyo rero nivyo bariko bamwagiriza. Bunyoni yasubiriye kwibutsa ko CNDD-FDD ikorana cyane n'umugambwe Chama cha Mapinduzi utwara muri Tanzania. General Bunyoni akavuga ko yarondeye cyane Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo amutume muri Tanzania. Arangije aramubura aca rero kuri umwe mu bakomiseri ba CNDD-FDD yitwa Emery kugira ngo amuhere ubutumwa Reverend Ndikuriyo ariko asanga bose bagiye. Muri ibi vyagirije no muri izi nsiguro humvikanye ikintu giteye ubwoba. Bunyoni yashize ahabona kurusha n'ivyo bamwagiriza. We yavuze ko yashatse gusigura ko Burundi busa n'ubutwarirwa muri Tanzania kugeza n'abategetsi bakuru mu bibagoye batabaza umugambwe Chama cha Mapinduzi ngo baje hagati. Rero ikimwe mu bintu bikomeye cyane vyagoye ubutegetsi bwa president Ndayishimiye muri iyi myaka ni imikoranire hagati ye n'igihugu ca Tanzania murantunge ni imikoranire hagati y'umugambwe uri ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania. Benshi murazi yuko umugambwe uri ku butegetsi bari wo ufatwa nk'igihugu. Nukuvuga ko rero imigendanire hagati y'indongozi z'ibihugu vyompi itari yifashe neza. Kimwe rero mu vyo Arengiyome Bunyoni yasabwe harimo kunagura imigendanire y'umugambwe CNDD-FDD na Chama cha Mapinduzi. Ivyo kandi navyo bikagirwamo uruhara na Jakaya Mrisho Kikwete humwe kandi mu babaye ivyabona bidasanzwe kuko ari nawe yitavye ibirori vy'irahira rya president Ndayishimiye ku igenekerezo muri ruheshi mwaka w'2020 ubwo Ndayishimiye ariko arahirira gutwara Uburundi muri iki kiringo ciwe ca mbere kizohera mu mwaka uza w'2027. Ikindi Arengiyome Bunyoni yasabwe nuko yofasha leta kugira ngo ivyakenerwa bibashe kuboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko bizwi ishiramwe Interpetrol ryegukira umuhinde ariko nanone Arengiyome Bunyoni akaba ari mu bantu bafisemwo imitahe idasanzwe. Iri shiramwe rero ryoba ryarazana igitoro cyaryo kikaca mu Burundi kikaca kibandaniza mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mbere ko President Evariste Ndayishimiye yari yanavuze ko vyinshi mu birabana n'amasoko y'igitoro no gucukura ubutare avyifatiye mu minwe. Aho rero abifatiye mu minwe ibintu vyarangaye cyane. Igitoro kirabura ku rugero rutigeze rubaho nga mu gihugu c'u Burundi. Mu mwaka w'2022 ubwo Arengiyome Bunyoni yakugwaga mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bategetsi batandukanye harimo nka Gabriel Nizigama bataziratibiya n'abandi benshi batandukanye haravuzwe ibintu bidasanzwe. Mbere yaramaze n'igihe yagirizwa na president Ndayishimiye ko ari watumwa bimwe mu vyankenerwa nga mu gihugu bibura harimo nk'igitoro, isukari, umwavu w'ikizungu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ikindi cyavuzwe kandi nuko Arengiyome Bunyoni yoba afitaniye amasezerano namwe mu mashiramwe y'Abarabu yo mu bihugu vy'Abarabu ariko yo ku mugabane wa Afrika cyane cyane yoba adandaza ibitoro ku rwego mpuzamakungu harimo kandi n'ishirahamwe ry'Abafaransa ryitwa Total. Mu vyo Arengiyome Bunyoni yasabwe nuko yofashanya na leta kumvisha ayo mashiramwe kugira ngo barabe ko ibitoro vyoboneka nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo Uburundi buzokwinjire mu kwezi kwa ruheshi uyu mwaka mu gihe bazoba ariko bitegurira ivy'imyamamazo y'amatora mu mwaka uza w'2027. Abarundi ikibazo cyo kwiyunguruza caraheze mu bene gihugu kandi none atamwijyane uhari ndetse no kutumvikana n'indongozi z'igihugu nubwo abene gihugu batabivuga. Ikindi kandi yasabwe nuko nanone fomi yotanga ifumbire ko bene gihugu muti kuko ibi vya fomi bigarutse. Arengiyome Bunyoni, Petero Nkurunziza n'abandi bategetsi batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi bari mu bantu bafise imitahe idasanzwe muri fomi na Brarudi ndetse n'andi mashiramwe yimbura ivyankenerwa nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane nkayo tuvuze harimo fomi, Sosumo, Brarudi ndetse n'andi. Mu vyo Arengiyome Bunyoni yasabwe nuko yoganiriza abanyamitahe bari bari barengewe n'ishavu bivuye ku ifungwa ryiwe ko yobumvisha ko ivyo byose vyoboneka kugira ngo umugambwe CNDD-FDD wongere uhurumbirwe n'abene gihugu mu matora y'umwaka uza bazigaragaze neza kandi bazohagarare neza cyane mwihangana rizoba riri muri ayo matora. Ibindi navyo nukuvugana n'amashiramwe nka Sosumo na Brarudi kugira ngo ibinyobwa ndetse n'isukari vyongere biboneke neza ku rugero rwiza mu gihugu c'u Burundi kugira ngo n'ubundi abene gihugu bame bizeye ubutegetsi bw'igihugu.
Hari n'ibindi kandi yoba yarasabwe bijanye no kutivanga mu vya politike y'igihugu. Arengewe mu Bunyoni nkuko bizwi n'umuntu afise abagenzi benshi mu Burundi mu nzego zitandukanye. Uvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ucuja mu gisata c'iperereza, uva mu gisata c'iperereza mu gipolisi. Arengewe mu Bunyoni arubashwe cyane, mbere kandi tukanabibutsa yuko ari we wenyene afise ipete rya general nga mu gihugu c'u Burundi, mu gipolisi c'u Burundi, mu gihe mu gisoda ari general Prime Niyongabo wenyene yambaye iryo pete. Arengewe mu Bunyoni rero mu vyo yasabwe no kumvisha abo bagenzi biwe ko bato bandanya gutobera Evariste Ndayishimiye mu vyo ariko arakora, kuko no mu vyatuma bamutobera n'ubundi harimo ivyo vyo kuba yarabapfungiye uwo benshi bitaga nka Mutama 2 inyuma ya Petero Nkurunziza. Hari n'ibindi bivugwa ko biri mu masezerano Arengewe mu Bunyoni yoba yarasinye kugira ngo yemererwe gusohoka ibuhiriro rikuru rya Gitega, navyo tuzogenda tugaruka ko mu yandi makuru yacu azokurikira. Mu yandi makuru arabana n'agateka kazina muntu, umukozi wa CNUDH amaze hafi indwi zibiri yarabuzwe irengero. Umukozi wo mu gihugu wigengujerwa gateka kazina muntu CNUDH yarabuzwe irengero kwigenekerezo ya 25 Ruhuhuma uyu mwaka w'2026 i Bujumbura. Uyo akaba ari Shadia Mukaremera yabuzwe irengero mu buryo budasiguritse. Kubw'icegera cy'umukuru wa CNUDH Gerard Rugemintwaza, Shadia Mukaremera yavuye mu rugo iwe mu gitondo cyo kwigenekerezo ya 25 Ruhuhuma ahaba muri quartier Nyakabiga kwibarabara ya 13 inomero ya 22 atonze ku kazi kiwe. Ashitse nk'isaha imwe zo mu gitondo kwibarabara ryitiriwe Muyinga hafi y'icicaro cya CNUDH kiri mu gisagara ca Bujumbura, ngo yaramage kuri telefone na mugenzi we bakorana. Muri iyo mwanya yavuze ko ariko aja ku kazi. Kuva ico gihe telefone yiwe yarazimye kandi ntigeze ashika ahakorera. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwigenekerezo y'umunani Ntwarante uyu mwaka w'2026 ku munsi mpuzamakungu wari wagateka k'abakenyezi, icegera cy'umukuru wa mugwi yavuze ko uwo mugwi wakoze uko ushoboye kose kugira bamurondere. Bagize bati turacababajwe nuko uno munsi tutari kumwe nawe, icyatumye bugwa irengero ntibiramenyekana, niko Gerard Rugemintwaza yamenyesheje. Yatomoye ko kandi habaye kurondera ku muhaniwe no mu bibanza vyinshi vyibazwa ko vyo bimufise ariko atawe arabugwa. Kubwiwe CNUDH nifise icemezo na kimwe cerekana ko Shadia yoba yarahagaritswe n'igipolisi, yanyujwe canke yoba yarapfunzwe, ariko yemeza ko amatohoza ya mbere akibandanya mu ntumbero yo kwerekana umuco. Uwo mugwi ukabahamagarira uwo muntu wese afise ivyo fasha gutora Shadia Mukaremera gukorana n'ubwo gwego, agasaba kandi uwo yanyurujwe hamwe yoba bishoboye kwerekana ko yoba kibaho. Iryo nyuruzwa risubiriye gutera amakenga ku bantu bama banyuruzwa mu Burundi. Kubwa bamwe mu babikurikiranira hafi, kuba umukozi w'urwego rwa leta rujejwe gukingira agateka ka muntu anyuruzwa ngo vyerekana ko hari ikibazo gikomeye ku nyuruzwa ry'abantu mu gihugu. Ligi Iteka ishirahamwe iriharanira agateka kazina muntu mu Burundi uburikorera mu buhungiro ryaharuye abantu barenga 400 bishwe mu gihugu mu mwaka w'2025 mwihonyangwa mu kivunga ry'agateka kazina muntu, harimo abantu 55 banyurujwe canke bakabugwa irengero. Iryo shiramwe ryagiriza imbonera kure umubare w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu nzego zijejwe umutekano n'igendereza ry'igihugu nk'abikekwa muri ayo mabi. Iyo shiramwe ryarerekana kandi ko hacibonekeza itorwa ry'ibiziga, hakaba hatoye ibiziga 233 mu mwaka w'2025, kwerekana rero ko hakiri ukudana kwinshi mu burere bwinshi bwo mu gihugu, kuko ibwo rya Shadia Mukaremera ryerekana ko ikibazo cy'umutekano n'agateka kazina muntu mu Burundi ngo kikiri inkora mutima, nkuko abasesanguzi mu vya politike agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi boba ababisigura. Hari n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, reka kandi navyo tubice ijya nino. Mu makuru ariko aravugwa agezwe ko hamenyekanye abazokwimba ubutare bwa nikeli bw'imusongati, nkuko twabagajije ko muri iyo nkuru twabwiye ko hari amashiramwe biri y'abanyamerika yoba yiteguriye kwimba ubwo ubutare. Nimugihe kandi hari irindi tangazo ryashizwe habona ko hari amahirwe yo kuronka akazi mu Budagi w'izikidage mu Burundi, 6 baramaze no kuronkayo akazi. Ikigo ndangakaranga c'Abadage Centre Miniculturel Allemand caratanguje mu kigo cyo kumutanga muri kaminuza y'u Burundi umwaka w'ishure w'2026 kubiga ururimi rw'ikidage. Profeseri Aloys Misago arongoye ikigo ndangakaranga c'Ubudage ku rwego rw'igihugu yamenyesheje ko mu myaka 10 ico kigo kimaze mu Burundi abashika 6 bize ururimi rw'ikidage bamaze kuronka akazi mu Budage, ndetse ngo hakaba hari n'abandi 200 bitezwe kugenda mu minsi iri imbere.
Abipfuza kwiga ikidagi bitura ibiro vy'ico kigo biri kumutanga bitwaje amafaranga 40 yo kwiyandikisha ku bantu basanzwe n'ibihumbi 10 ku banyeshure. Kubijanye n'ingene kandi inyigisho zitangwa ushaka kwiga ku mugoroba yiga mu kiringo c'imyaka 4 atari amafaranga y'inyigisho ariko uhisemo kwiga ku murango ari amafaranga maze akiga mu kiringo c'amezi 9. Professor Aloys Misago abandanya avuga ko kugira umuntu ashobore kurondera akazi mu Budagi bisaba ko aba afise urugero rwa B1 canke B2 mu rurimi rw'ikidagi. Ariko rero aranegura bamwe mu bamaze kujayo bahisemo kuguma canke bagafata izindi nzira batabimenyesheje. Ivyo ngo bikaba bishobora gutuma amahirwe nkayo agabanuka no ku bandi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo toshocikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze imbebe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure.